kuvoma mu mwonga. Amen. Twe twavoma mu kintu twita ikarabiya, icyo mwe ntacyo muzi. Ikarabiya imwe baba baje n'urucupa baba bajishiye ko ibintu inyuma. Nararumenye sinatashe niriwe mu gahinga barinze kuza kuntora. Amen. Rero mukobwa twaje hajya mu ibombo kunamuko undi akaje inyuma kunyura kabona ibintu nyene by'ibivuvu. Haleluya. Bega Imana we. Yewe Imana igira neza no kuri kose. Narinzi ngo nije mvuye kure jenyene ndi mu bandi. Amen. Arkiyo man. Reka mbanze nsome ijambo ry'Imana. Iyo nkuru tuyigumyemwo tworara hano. Yesu we urumurengezi mwiza. Erega Mana we waraturengeye. Oh ngwerega Mana we waraturengeye. Oh ngwerega Yesu we waraturengeye. Mana ngwerega Mana we waraturengeye. Ariko Mana we waraturengeye. Ngo twibutse iyo twavuye. Amen. Shahari rode bari ndakurahiye. Amen. Tusome ijambo ry'Imana muri Yesaya igice cy'icenda. Yesaya igice cy'icenda turahera ku murongo wa 6. Twashitseyo. Abantu bafise Bibiliya tugire gutya. Yesu abaho umugisha. Amen. Umukristo agirwa na Bibiliya. Amen. Umukristo agirwa ujya umusirikare. Amen. Naho bomuha ijyateni akayambara n'imbere agashirako niboti nagakubitako. Amen. Yitwa umusirikare mugatagira inkoho kandi uwo ku rugamba ntacyo yokumarira. Amen. Sibyo? Rero umukristo nawe ni Bible, kuko Bible ni ijambo, utagira ijambo muri we. Amen. Cyo yishura. Tusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo indanzi y'umutwe iravuga ngo Yesaya avugishwa iby'umwami azovuka ari we mukiza. 6. Kuko umwana atuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware bwiwe buzoba ku bitugu byiwe, azokwitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi, Data
wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. ukugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro ntibizogira iherezo ku ngoma ya Dawidi no ku bwami bwiwe, bibukomeze bibushigikitse guca imanza zibereye no kugororoka uhereye none ugashitsa ibihe byose. Umwete uhoraho nyene ngabo uzoshitsa ivyo. Imana yacu nishimwe cyane. Amen. Nababwiye mfise ijambo rivuga ngo Imana nibesha. Amen. Imana ntigira iki? Nimba muzi ibintu byose, amen, tuvuga ngo Imana irabishoboye, ntituvuga ngo ni Imana mushobora. Ariko kubesha byarayinaniye kweri. Amen. Kubesha byarayinaniye, sibyo? Amen. Amen. Umukozi w'Imana umwe niwe yagiye kwigisha ubutumwa muri universite imwe, arabigisha arababwira iby'agakiza n'iby'umwami Yesu. Amen. Hama umunyeshuri umwe arahaguruka. Amen. Nguko muhora muvuga ngo ntacananiye Imana. Amen. Ngo mbega Imana yoshobora kurema ibuye itoterura. Amen. Hallelujah. Ngo Imana yoshobora kurema ibuye itoshobora guterura. Umukozi w'Imana arabibwira ati ibyo uvuze birashoboka. Uburyo ibuye itoterura ni wewe wase gukizwa kandi warumvise iby'agakiza. Amen. Tibuye yaremye ntishobore kuriterura, ni wewe wumvise iby'agakiza ariko ntukizwe. Hallelujah. Umuntu wese rero yumva iby'agakiza ariko bigaca inyuma y'amatwi, uwo nibuye ryananiye Yesu guterura. Ariko niwemera uzobushobokeye Imana. Birasaba ko dushoboka. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana ritubwira ngo amen. Yesaya yahanuye umwami ari we mukiza, aravuga ngo ubutware bwiwe buzoba ku bitugu byiwe. Amen. Ngo kandi ingoma yiwe izoba y'amahoro, izoba yica imanza nziza, ngo kandi azoba ari umujyanama muzima, ngo kandi wahazozira. Amen. Ukuganza kwiwe kuzoba ari ukw'amahoro. Amen. Yari kahanura Kristo Yesu. Ibi yabivuze imbere y'imyaka 600 imbere yuko Kristo Yesu avuka. Amen. Abafise amasezerano tugire gutya. Hari umuntu adafise isezerano ko mbona batamanitse. Oya, hari umuntu adafise isezerano ko mbonye batamanitse. Amen. Ndakwingenze umbwire ko atasezerano ugira. Najya ugira? Amen. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo abamwizeye bose yabahaye gucika abana, ngo kandi abanyamasezerano. Amen. Abanyamasezerano nababaye baraganwa na Kristo Yesu. None cumbira ngo nturu ngo nta sezerano ufise gute? Amen. Sinababwiye iyo ni naho navutse haracari banga, ariko mwumvise ubuzima bwaho navutse ingena narimbayeho. Amen. Amen.
niyumvira i Bujumbura ingene aho hasa n'ingene aho bahameze n'abaho ibyo barya ingene bimeze. Amen. Nkiri hariya nyene hari Irodibari, ariko sinarinzi ko nzoba i Bujumbura, ariko Imana yo yarizi ko nzoba i Bujumbura. Mpagaze imbere y'ishengero nambaye ukunyene, mfise mikrofone ukunyene, k'uyu munsi nyene Imana yari ibizi, bivuze ngo nawe umunyamasezerano. Imana yacu ntibeshe. Hari n'abandi bari mu masezerano batazi ko bayarimo, ariko Imana ntibeshe. Amen. Mu bana mfise, amen, mu bana mfise ntawe mvuze ndabazi babacawe. Harimo umwe Imana yambwiye tuyu n'umudiyakoni. None wibaza uwo mwana ngo arabizi? Ntabyatsi mugaje ndabizi kandi n'Imana irabizi. Amen. None uwo muntu akiri mu bwana bwiwe, ariko Imana ikabizi ko ari umudiyakoni. Amen. Si umunyamasezerano? None Imana irabesha? Azomuba cyane azomuba? Ega nanje yarizi nyene ko nzoba uwo ndi uyu munsi, kandi nawe yarizi kuzoba uri we n'uwundi utazi we uzoba. Haleluya. Hari n'uwundi we utazi uzoba uri we mu gihe cyiza, ariko Imana iramuzi. Hari n'ikibanza Imana ikuzimwo ariko we utazi. Abantu batashe cyangwa bari hano? Amen. Imana ntibesha. Hari kibanza Imana ikuzimwo we utanazi. Amen. Abakobwa tugire gutya batarubaka, uzobyara abana bangahe? Bane? Azobabyara cyangwa azobabyara? Haleluya. Ibyo biri muri, amen, ibyo nibyo yiyumvira we, bikoreshejwe na bwa bwenge bwiwe bw'ibyo ashaka kuzoba ari we. Amen. Ariko inyuma yo kwiyumvira ibi kuri we, hari n'ibindi Imana imufitiye watazi. Amen. Ega ibyo urabyiyumvira. Umugabo muzubakana uramuzi? Tubwire izina ryiwe. Ntawuzi? Umugabo inzu muzobamwo urayibona iri Majahe, ni muri quartier. Amen. Ariko Imana iduhishiye byinshi, ariko inadufitiye byinshi. Iduhishije byinshi kandi dufitiye. Haleluya. Haleluya. Amen. Yesaya rero ahanura umukiza. Amen. Azoza gucungura amahanga. Amen. Twebwe ubwacu nk'ubu ntitwari bwanabeho, nta n'igitekerezo cy'ukubaho twari turifise. Na sekuru wa sekuru wa sekuru 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 wanje ntiyari bwiyumvire no kuzobaho. Amen. Ariko umukiza arahanurwa, azoza gucungura twebwe abanyabyaha. Amen. Aburahamu Imana yamuhaye amasezerano. Amen. Yamuhaye amasezerano, imubwira ngo va mu gihugu ciwanyu, uve no mu nzu yaso, uje mu gihugu ndakweretse. Aho hantu niho nzoguhera iki? Umugisha. Urubyaro rwawe ruzongana n'inyenyeri ziri hejuru, urundi ruzongana n'umusenyi uri hehe? Ku kiyaga. Ibaze umuntu amaze imyaka 70 yubatse. Amen. Imana muri kumubwira ibintu by'urubyaro, nta kana bifitiye, bararindiriye, barabuze, barahebuye. Mugabo Imana imubwiye ngo
urubyaro rwawe ruzongana. Haleluya, amen. Mu myaka 70 yari 75 Prito, amen, ngo va mu nzu ya so uje mu gihugu nkubariye, aho niho umugisha wawe, ngo kandi amen, ngo amahanga yose azohererwa umugisha kuri wewe. Ariko hari abantu Imana nagatangaza, amen, ariko icyo turi kuyu munsi Imana ntibeshe. Arabaho umwaka umwe, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ndakubwiye ukuri, abuno munsi bamwe mwoba mwagiye kuraguza, amen. Imana ikubwira akantu kamwe uyu munsi, ngo nzokugirira hahera 7 ngo Imana ngo kwitarashitse ibyo yambariye. Hahera ukwezi ngo Imana ngo yambwiye Mariya aje ngo kwitaraba, amen. Aburahamu isezerano ryiwe ryasohoje haheze imyaka 20 niyo 20. Ko Imana imaze kukubwira haheze imyaka ingahe? Amen. Eje ngo 5, abandi ngo 2, abandi ngo umwaka. 5, 2 umwaka. Aburahamu yamwishuye mu myaka ingahe? Ibi Yesaya yahanuye byasohoye inyuma y'imyaka 600. Amen, amen. Gusa ndiko ndakubwira ko Imana itabesha, amen. Imana igendera Nowa, amen. Imana igendera Nowa yamubwiye ngo baza ubwato umwuzure ugiye gutera, amen. Yaherutse iryo jambo Imana imubwiye, ntiyigeze igaruka kumubwira ati bimeze gute, bizogenda gute. Umwuzure wagiye kuza haheze imyaka 120, amen. Ariko Nowa yagumije abaza ubwato, abantu baramwita umusazi, abantu baramubwira ngo yaravangiwe, abantu baravuga ngo kijya gisaza nacibyiwe, amaze gusaza n'ibyiwe ntibigira urutonde. Imana nitugwanire cyane, ariko Imana ntibeshe. Imana nigira iki? Amen. Imana nigira iki? Imana ntabwibesha, amen. Imana ntabwibesha kandi ntabwizigera ibesha, amen. Hallelujah. Reka dusome aha muri Matayo. Abafise Bibiliya muzingurure muri Matayo. Matayo igice cya mbere ku murongo guhera ku murongo wa 18. Wahabonye indanze y'amajambo ivuga ngo iki? Ngo kuvuka kwa Yesu Kristo, amen, amen. Ukuvuka kwa Yesu Kristo uko kwagenze, aha. Ngo kuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya, ngo nyina Mariya, amen, yarakowe nande, ngo ataramurongora bamubona afise. Nagira turiko turajana, muriko murasoma, ngo kuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye, amen. Ngo nyina Mariya ngo yarakowe nande, ngo ataramurongora ngo bamubona afise inda yavuye kuri
mpwemu yera. Amen. Ngo Yosefu umugabo wiwe ngo kuko yari umugororotsi ngo kandi atagomba kumutetereza ngo yiyumvira kumubengera mu mpisho, ngo akibyiyumvira umumarayika w'umwami Imana amwiyerekera mu nzozi aramubarira ati, Yosefu mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda yavuye kuri mpwemu yera. Ngo raba azobyara umwana w'umuhungu, ngo nawe uzumwite Yesu, ngo kuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Amen. Abariko barasoma nibyo. Amen. Ngo kuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Amen. Amen. Amakurikira avuga ngo iki? Kwaho naringejeje. Akore niko nashaka. Amen. Ngo ibyo byose byabaye bityo ngo kugira, amen, iby'umumarayika cyangwa umuvugishwa, ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'abavugishwa nawe biboneke. Amen. Ngo raba inkumi izotwara inda, amen, ubyara umwana w'umuhungu, ngo bazomwita Emmanuel, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Haleluya. Ngo Yosefu yikanguye we. Amen. Ngo Yosefu yikanguye avuye mwazanzozi, ngo agira nkuko umwami Imana yamubwiye ngo arongora Mariya umugeni wiwe. Amen. Ngo ariko ngo niyigeze amwegera ngo gushitsa igihe abyariye. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Mwumvise ujya murongo wavuga ngo ibyo byose byabaye bityo ngo kugira ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa kuvugishwa nawe niwe Yesaya ngo bishike. Kubera iki? Kubera Imana itabesha. Hari ibyo yari yaravugiye mu kanwa k'umuvugishwa Imana Yesaya. Amen. Bica birasohora igihe Yesu avutse. Amen. Ngo biba birasohoye kubera ko ibyari byaravuzwe n'Imana biciye mu muhanuzi Yesaya. Haleluya. Ariko Imana yacu ntabwo ibesha n'ukuri kose. Amen. Nawe nimbuzi ko hari icyo wavuganye n'Imana. Amen. Nimbuzi ko hari ikintu Imana yakubwiye, Imana ntabwo ibesha. Uhagarare kuki Imana yavuganye nawe, Imana ntabwo ibesha. Imana ntabwo ibesha. Nimba atanijwi ryayo urumva, wewe guma mu gakiza kuwagutoranije, ko wemeye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Hari byinshi akubikiye wewe utazi, ariko birahari. Amen. Birahari kandi ni byinshi. Abantu ikitwihisha twihebura n'ingoga. Ukwezi kurahera ngo amasezerano yase gusohora, umwaka wahera ngo bya bintu byaratinze. Haleluya. Haleluya. Imana, amen, Imana yabwiye mama wanje ko nzoba umukozi w'Imana. Amen. Amen. Mu 92. Amen. Ko nzoba umukozi w'Imana mu 92. Ni Imana yabibwira mama wanje. Amen. Amen. Ariko nabaye umukozi w'Imana muri 2019. Haciye imyaka ingahe? Harura, bazi guharura. 92 2019 ningahe? Amen. Mwasanze ari ingahe? 27. Imana irabesha ntabwo ibesha. Guma kuco wavuganye n'Imana.
imana ntabwo ibesha. nimba yakubwiye ko izoguha urugo, amen, ntuve mu masezerano y'Imana ngo uje kwiyandarika, ngo uje gukora ibitari byo, ngo uje kwivanga, ngo uje kwipayanga. Gumana n'Imana yawe. nimba Imana yavuze ati izokugirira neza, Imana ntabwo ibesha, izokugirira neza. Amen, amen. Imana izokugirira. Umuririmbyi niwe yavuze neza ngo isezerano ryiwe ngo ntirivaho. Amen. ngo icyo yavuze izagisohoza. Amen. ntabwo ibesha, kuko ntabwo imeze nk'umwana w'umuntu. hari ibyo abantu bakubwiye, hari ibyo bagusezeraniye, hari ibyo bemeye. hari n'uwemeye kukugurana amafaranga ugiye yarayakwima kandi yari yayemeye. hari n'uwari yakubwiye ngo ngurana amafaranga ngo nzoyaguha ariko yarayaguheraniye. hari n'uwakubwiye ngo nzogukorera iki kunohera ariko ntacyo yakoze. hari n'uwakubwiye ngo nzokugurira akakuri separante ntako yakoze. ariko nagira ndakubwira uwo n'umuntu. Amen. uwo n'umuntu. Amen. kandi nturabe no kurujya nawe uribuka ko hari ibyo wasezeranye utashikanije. ntucyoherereza kuri naka. Amen. twe turabana. Amen. ushobora kukubwira ikintu avuga ngo kujya kwa ari umukozi w'Imana. Amen. ugenda byizeye sampuruza bizogenda neza, ariko waza ugasanga ntibyabaye kumwe wari ubyiteze. ndi umuntu, ariko Imana ntabwo ibesha. Imana yacu ntibesha. Amen. uguma ku cyo yakubwiye, teramira isezerano ryawe, gumana n'Imana yawe, gendana n'Imana yawe, bana n'Imana yawe, rarana n'Imana yawe, vyukana n'Imana yawe, sengana n'Imana yawe, korana n'Imana yawe, vugana n'Imana yawe, kuko iyo ntibesha. baraguhenza urarambirwa, ariko vugana n'Imana itabesha. baragusezeraniye biranga, ariko guma kwisezerana Imana yaguhaye. Amen. guma kwisezerana Imana yaguhaye, kuko yo ntibesha kandi ntabwo izigera ibesha. Amen. Imana yacu ntibesha kandi ntabwo izigera ibesha. ibyo nta nibyigambiriye kuzobesha. Yohana igice cya mbere ku murongo wa 23 haravuga ngo ati ijwi ry'usemerera mu bugaragwa ati nimugorora inzira z'Uhoraho nk'uko. Amen. nk'uko umuvugishwa n'Imana Yesaya yavuze. Haleluya, haleluya. ngo nk'uko umuvugishwa n'Imana Yesaya yavuze ngo nimutegure inzira z'Uhoraho kuko agiye kuza. Amen. usomye aho hepfo gatoya ucuhabona haravuga ngo Yohana ngo ahamya Kristo uwo ari we. Amen, amen. ngo acara babwira ngo umwe nababwira n'uyo nguyo. Amen. ngo jewe ubwanje ngo ntibinambereye yuko nokora no kubirato ngo n'uturasi two kubirato byiwe ngo simfishe ububasha bwo kubihamburura. kubera iki? Haleluya. yarazi ko ari umukiza. Imana yacu nishimwe cyane. ibyari byaravuzwe kera cyane tutaranabaho byari bisohoye. kubera iki Imana itabesha, kubera iki Imana itigera itererana abayo. yavuze ngo haki ijambo yavuze, amen, ritosohora. Amen. Haleluya, haleluya. ngo haki ijambo Imana yivuge we n'akanwa kayo ritosohora, ngo isi n'ijuru byopfuma bikugwa. bivuga ngo Imana ishimangira ukuri kwayo. Amen. Imana ishimangira ukuri kwayo. Amen. birasaba ko rero uyu munsi
uhamagariwe kudacika intege, uhamagariwe kutihebura, uhamagariwe kudacibwa intege na bagenzi bawe. Hari ibibazo bishobora kuza, amen, bikongera bikaza, ukabona umenga iby'Imana yavuganye nawe naho bihuriye, amen, n'ibyo uri kurabamwe uyu munsi, amen. Ariko ibigeragezo biba ari bije kugwanya isezerano Imana yakuvutseho. Kugira bigende gute? Kugira wowe ucike intege, kugira wowe wihebe, hamubivemo usubira inyuma, amen. Ariko nagira ndakubwire, Imana ni nyarutonde. Burya turi ku murongo, abantu bari ku murongo. Nimba Imana ihaye uyu munsi, jewe ejo ni wewe, hirya ejo nundi, hirya ejo nundi. Wewe rero ni wacika intege ukabivamwo ukagenda, uzoba upasi umwe yari inyuma yawe. Burya wewe wagira ushikirwe, wikuye mu kibanza cyaho wagira ushikirwe, hacashikira umwe yari inyuma yawe. Wewe uzogenda bice biza, uzosohoka, amen. Ni kumuzosohoka urushengero hari, ukazogera kugaruka, ukazosanga je twahora twicarana ngaho, uno munsi mpagaze ngaha. Kubera ikije narindiriye isezerano, ariko wavuye mu kibanza cy'isezerano uvuga ngo Imana irabesha, kumba ari we wibeshe. Haleluya. Ucuragenda ubivamwo, kumba usize isezerano ryawe, urarihunze, upasi ikibanza abandi, abagumye ku mwanya, amena, uzosanga baberewe kandi batagase bameze neza. Nawe ukiri, kuko wavuye mu byizerwa by'Imana. Imana nitugwanire cyane. Guma mu kibanza cyawe, guma mu kibanza cyawe, urindira isezerano. Haleluya. Ndagomba ugume mu kibanza cyawe, urindira isezerano, urindira icyo Imana yakuvuzeho, uteramire ikimazi cyawe, amen. Aburahamu Imana imubwira gutanga ibimazi, imubwira n'amasaha, uraza kurinda ndaza kuza amasaha ya naye, amen. Ariko Aburahamu araterama kuva mu gatondo, araterama saa 4, saa 6, saa 7, erega saa 9 ngo agatiro karaza karamutwara. Haleluya. Kamaze kumutwara ngo ibisiga by'amegwe biza bitwara ibimazi, amen. Ibaze ingero yawe igapfa ku kanyuma. Imana nitugwanire cyane. Ingero yawe igapfa ku kanyuma. Haleluya. Ntibyari bikwiye ko ingero zacu zipfa ku kanyuma, ahubwo byari bikwiye ko dukora gushika ku kanyuma. Imana yacu nishimye. Imana yacu nihimbazwe rwose. Teramira ubugingo bwawe, teramira ikimazi cyawe, teramira isezerano ryawe. Nudaterama, amen, bizogucika. Ariko nuterama, uzoteramira ikimazi cyawe n'isezerano ryawe hamubibemo, amen, amen. Ubundi naho navuze jewe na wewe ukiri hari ya ruguru ni waruzi kuzoshika i Bujumbura, ariko uyu munsi ni huri. Ico ni kimenyetso kimwe cya mbere kikwereka yuko hari ibyo Imana igutegurira, amen. Mu bantu mwarukiye rimwe, amen, cyabamwe mwabana hari ya ruguru, nabandi mwahora muvugana wumva bavuga ko bagomba kuza i Bujumbura, baraje, amen. Ntibaje kubera iki? Kandi we uza, nawe ubwawuza, amen. We ubwawuza waruzi kuzoza ugashukusha isengera ngaha muri repentance yo kumusaga, ni waruzi kwinabaho, amen. Ni waruzi kwibaho, ariko Imana yari yizi. Erega yatumye upfa hari ya ruguru kugira uzoze gusengera ngaha. Nonaho nta mugambi gufiseho, nta mugambi gufiseho, wagutse na munini cyane. Haleluya, haleluya.
umva umuntu umwe niwe yavuze ngo burya Imana mu munyabwenge yerekana nk'inyabwenge no mu kigogi kiyerekana nk'ikigogi. Bivuze ngo Imana ni byose. Amen, amen. Twebwe ibyo dutekereza ubwacu irareka tukabibanaho uko nyene, ariko ibyo dutekererezaho irabitugezaho bikagaragaza yuko cagihe twatekereza bitariho, ariko gutekereza kwacu kwari uko Imana. Haleluya, amen. Ugutekereza kwacu naco kwari kuri, ahubwo gutekerezwa kwacu kwari uko Imana nzima. Amen. Ariko Imana yacu ntabwo ibesha, ni Imana y'ukuri. Amen. Ni Imana itabesha, ni Imana itazigera ibesha, ni Imana idahemuka. Amen. Kandi nta nubwo izigera ihemuka. Imana yacu ni ishimwe cyane, Imana yacu ni ishimwe cyane. Ku by'ukuri, amen, jewe ijengero nakuriyemo, amen, narumva ko atari mu kirere cyanje. Nukuri narabyiyumvamo, amen. Ushima nanabyiyumvamo, sinigeze nkizwa neza. Imana nitugwanire cyane, amen. Haya ntuzobone ngo abantu ngo abana ngo bavutse mu miryango y'abakijijwe ngo nabakizwa. Amen, amen. Hari n'abitwa bakizwa ariko mwe muyera muri batagira. Wowe nibaza ko atabanakijijwe. Imana nitugwanire cyane, amen. Je nabatijwe mu 98 niho banshira mu mazi ndabatizwa, ariko aho hari ku mubiri, no uvuga ati hari ku mubiri. Amen, amen. Ariko nakiriye mwe muyera muri 2019. Haya ndirimbo muhora mwumva ngo bose sabageni, ngo ari abaherekeza abandi, wibaza ngo nukubesha se. Bose sabageni. Urabona urushengero rwuzuye, ariko hamwe Yesu yoza wotangazwa n'ubuhinga. Kandi twari mu rushengero twakoranye. Imana nitugwanirire, amen. Imana nitugwanirire. Wotangazwa nuko wobona urushengero rwari rwuzuye na hariya Kristo Yesu aje gutora umugeni. Amen. Ugasigara none nawe we twasigaranye, wewe usigara wibaza ati nawe we twasigaranye, nawe umurideri wahora uririmba neza tugafashwa, nawe umusenzi wahora uvuga mu ndimi zitandukanye, byagenze gute? Imana nitugwanire cyane. Bose sabageni, amen. Bose sabageni, amen. Yesu niwe yigeze guhura n'umusamariya, aramubwira ati umbiriza nyina wanje, tibugi byo gusengera ko uyu musozi ibyo nta kibanza bigifise. Uza abantu data shaka n'abantu basengera mu mpemu no mukuri. Amen, amen. None muzi icyo yarashatse kumubwira? Yarashatse kumubwira ati ayo mategeko y'amadini mwitwaza, amen, mwitwaza mu mitima yanyu, ayo nta muntu azojana mu ijuru. Ikizojana umuntu mu ijuru nuko azoba yarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Amen, amen. None umugore ntiyamubajije tibyo uri kurambwira ndazi, amen, ko bizoza bizanwe n'uwitwa Mesiya. Yesu ntiyaciye amubwira tiburya uwo muvugana niwe Mesiya muri ko muravugana nona. Amen, amen. Abantu benshi babayeho, hari abantu benshi babayeho bazi ngo urukiza ruri mu musaraba. Amen.
amen amen. Oya, utamwakiriye, amen, utamwakiriye ngo atume yemera gucika umwana w'Imana nzima, uwo aribeshe. Amen amen. Birasaba ko muri twe kugira tube abagororotse, kugira tube abakiranutse, twitandukanya n'ikidukura ku mwami. Amen amen. None mu mabwirizwa 10 dusenga niho bavuga ngo ntimukibazire ibishushanyo ngo mubisenge. Amen. Ariko hari abantu usanga gateretse ku kameza akaboro karaho ntavuze bakikuje uko bakayavuga we, ibyo mu mutwenzi n'ibyo ku mugoroba n'ibyo nijoro n'ibyaki byose bakabivuga. Erega twari twarazimiye bamuvyemera, twarazimurutse. Amen. Ntitwazimurutse se, ariko nabari yamuze murababwira ti muraraba muhindukire. Amen. Muhindukire murabe mwakire kugira ibihe by'impemburo bibone ingena biza bivuye mu nyunga z'umwami Imana bibane namwe. Amen amen. Ndababwiye ukuri nk'uko ndabibabwiye. Nitwe umukizwa icyo gihe kubera umva nari nabatijwe ndi muto nyene, ko ya nyene batubatiza turabana, ariko Imana nitugwanire cyane, ariko sinari bwasobanukirwe ibyo ndimwe ivyari ivyo. Ntivyatuma yuko, ntivyabuza yuko akantu ndakiba nkagatwara mu mufuko. Imana nitugwanirire. Eka ndabatera inkuru. Tagiye ahantu hamwe n'umuntu umwe icyo gihe mu bwana bwacu. Amen. Tugiye kwiba agasukari. Isukari nayo muzi ariko imwe dushira mu cyayi. Abantu bari bagiye gusenga, ariko twari tuzi ko bafise agasukari. Sukari kari zahabu. Haleluya. Ubaza abantu bamwe isukari ngo bari bangahe? Wabura umubosi. Amen. Ako Imana nitugwanire cyane. Rero abantu umva kubera jewe ari je nari inkuze, uwo nawe twari kumwe yari mutohi wanje. Rero byasaba ko urugi rw'igiriyaje muraruzi, murarubona. Rujya rugi rw'igiriyaje rumwe bakoruku no kugwinyabutatu, hajya umutwe w'umuntu waracayo. Imana nitugwanire cyane. Rero umva kubera je urabona ko n'urutwari runene ufise n'amakeri, je ntigwacayo kandi nari inkuze. Nacishayo yo Mungu twari ko icomoka tucura abajyo coza. Amen amen. Aho hantu ndavuze boca bavyumva, ndaze bariko barankurikirana. Amen. Haleluya. Amen amen. Acaragenda. Amen. Acarakazana kurushi. Arayora nyene mugashaje mukiracaraza. Turagenda turibeta nyene mu ngundu y'igitoki hariya turakarigata. Amen amen. Turakarigata kaheze twumva umenga twosubira. Imana nitugwanire cyane. Amen. Ahubwira ngo genda usubireyo. Acaragenda arasubirayo.
muti bica bigenda gute baca baraza ari yari yandiruka. Amen. Aho uriko wumva agasukari kanje we ntabyo wawuvutse, ibuka bimwe gwawe nawe wakoze. Haleluya, haleluya. Baca basanga ni yari aro vipi yari we byagenze gute kugira ushike hano? Mana zana nyina naka agasukari. Haleluya, twavuye kure, reka tube tubivuga bibe ubuhamya. Amen. Kuko hari aho twavuye, hari naho tugeze. Mana yacu nishimye. Ariko Satani n'umugome. Urumva rero Satani, aho Satani yabereye umugome, bemwaza ngo aho hantu hari nka herero. Twari twavuye mu ngaha tuja nko muri ville. Yego hajya muri ville tuvuye nkino ku Musaga. Amen. Jenje ndatonora no munzu ngo nyagaza musi y'igitanda. None hari muri ambassade batonsanga. Ayiwe. Kandi uwo nasizeyo yavuze ati naka niwe twari kumwe. Kandi uwo muri make ntibari bamuzi, bari jewe, bari bazi jewe kubera hari. Haleluya. Amen. Mugabo rero cyane ndende ndakiba. Nindinde ndakiba. Urazi gituma kandi abivuge ndabegereye neho mu byuma. Namwe muraza kuraba kuminywa muca mubibona. Ariko Yesu agira neza. Amen. Sha ibazo buko nshobora kugura ibiro bibiri by'isukari nkavuga ati nanjye nzoza ndumviriza ingena Yesu agira neza. Nakubitamwe n'uduta kubera iki? Yesu agira neza. Haleluya. Yesu ntabesha. Ibi byose Yesu yari yarabivutse ko tuzomererwa neza. Amen. Amen. Ibi Yesu yari yaravuze ko tuzomererwa neza. Mama yari umusenzi nuba arasenga, Imana ikabwira ati nzokugirira neza n'uruvyaro rwawe ruzomererwa neza. None simererwa neza se? Amen. Ibibazo nivyagukubita ntuzove mu mwanya wawe, Imana ico yavuze kizosohora. Nubona ibibazo biriko bisurirana umenya ahubwo ko igisubizo kigiye kuza. Haleluya, haleluya. None sinababwiye amen ko nari impanze nkaherana amezi 4 aho na basi yaraheze, uwo mpangi akaza kunyaka igihumbi nkakibura. Amen. Igihumbi cya kindi gihumbi murakizi ndakibura. Amen. Ariko kubera Imana hari ico yari yaravutse ngo nzokugirira neza muvyeyi kandi ngirire neza n'urubyaro rwawe. Haleluya. Kubera Imana itanabesha. Amen. Uyu munsi mbi wanje kandi mfise nanje n'iyindi kandi mfise n'ahandi. Amen. Ejite kubera itabesha. Amen. Amen. Wewe ereka bakwima ko gasukari. Ndazi hariho abantu mukorera abantu ngaha icyayi muheruka mugitetse mutamenye yo cyahereye. Ereka bakimwe cyawe kirateguye. Amen. Amen. Erega hari gihe batemera ko naraba na televiziyo yabo, nureke nibayirabe wowe igumire hari ariko ugumane yo n'Imana yawe.
iyawe irahari. Sinzi ko muri ko muranyumva neza. Haleluya. Erega naje. Amen. 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 Hari igihe batemera ko amen urya mukate wo mu gatondo bagenda bagize nawe wumvirizako bakavuga ngo uyu no wabana abo ngo na data uja ngo ajya kintu ntukore ko nica haleluya. Iturize mu mwami Yesu, ibyawe birahari. Amen. Amen. Birahari, biriho ni byinshi cyane. Amen. Mu diaspora. Ego. Hallelujah. Jimwe. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Ayo. Amen. Izo ni imbaraga z'Imana. Ariko Imana. Amen. Amen. None. Amen. Uwo muntu yanka konywa kayi ngo nakabana biwe ngo je sinonywa kayi kari mu isukari ngo sinojya kuri petomate. Amen. Yaraje. Aha ni kwa changwa. Hallelujah. Aha ni kwa buhire changwa. Amen. Arakuze. Amen. Gusa ntabyo yibuka nk'ibyo. Imana nitugwanire cyane. Ntabyo yibuka. Amen. Kandi aragahora atanabyibutse. Ariko amen. Imana yari ihishe ibyanje. Yari bibitse ahantu. Kandi yari yarabivuze. Kandi yari yarabihanuye. Iravuga ngo birahari kandi ni byinshi. Amen. Ngo azomererwa neza. Ngo azogirirwa neza. Hari ibintu bisurirana, hari ibintu bivangana bigacangacangana, ariko Imana byacangana byareka. Imana iraca inzira, Imana irugurura, Imana Haleluya. Yabwiye Kuro. Amen. Ti uwo ndobanuje amavuta wewe Kuro, ti ndaguhagurukije mu mahanga. Amen. Ngo ubutunzi buhishije mu mwiza mumpisha utazi ubwo ndabuguhaye. Ngo nzokenyuruza abami kugira ndagukenyetse. Ngo nzomenagura imiringa y'inzugi kugira ubutunzi bwawe bushikire. Haleluya. Umva. Haleluya. Haleluya. Ndagomba Imana. Amen. Ikenyuruze abantu baboshe byawe kugira ubirimo. Haleluya. Imana ifata ibiganza biboshe byawe ibitiburire ku muriro w'Imana barekure kugira winjire mu byawe. Haleluya. Haleluya. Oya, turambiwe kwa abantu bicara mu byacu. Turambiwe kwa abantu bivanga mu byacu. Reka Imana ivangura ibyavanganye ushike mu byawe. Haleluya. Dutegereje igihe kinini, turindiriye iminsi miremire, ariko ndasaba uyu munsi kugira Imana ica inzira aho zitari, kugira Imana yugurure. Yesu akubarikiwe, akugururire nawe ibyawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya.
hari igihe kinini umaze urindiriye. Erega hari igihe umaranye amasezerano igihe kinini. Hari igihe ibintu Imana yakuvuzeho, hari akazi Imana yakuvuzeho. Yesu akubariki mukobwa wa Yesu, akugurure na bya bindi na bya bindi. Haleluya. Imana yacu ni ishimwe cyane. Kubyukuri hari igihe umuntu abaho umenga ntacerekeza afise, ariko kihari ico cicawe ko n'abantu abo baveho ariko shikira ibyawe mu izina rya Yesu. Bakubwire mu nzira wakira ibyawe mu izina rya Yesu. Bahaguruke mu byawe nawe ubyicaremo mu izina rya Yesu. Imana yacu ni ishimwe cyane. Haleluya. Imana icyo yatuvuzeho gitegerezwa gusohora kuko ntibesha. Imana yacu ntabwibesha. Imana yacu ni nyakuri. Imana yacu ni nyamahoro. Yavuze ngo ndabaremeye umutware, ngo utware bwe uzoba kubitugu byiwe, ngo kandi ngo uwo mwami ngoma yiwe izoba ari amahoro. Yavuze ngo ndagiye, ngo ndabasigiye amahoro, azobe mu bintu byanyu, ngo azobe mu mitima yanyu, ngo azobe mu ngo zanyu. Ndagomba ayo mahoro Kristo Yesu yavuze abe mu rugo rwawe. Urugo rwawe rumaze igihe hata amahoro, kandi Kristo Yesu yarayavuze reka urugo rwawe ruba amahoro mu izina rya Yesu. Haleluya. Erega Imana yavuze ngo mubane amahoro ibyanyu, ariko mukazi ukora uwo mukorana arakuzengereje. Ndagomba beho ariko bana amahoro nabo mukorana. Haleluya. Haleluya. Umbiriza ku ishuri hari igihe byacanganye birongera biravangana. Kubera iki? Harabivanze mu buzima bwawe. Imana bakureho wiga amahoro. Imana bakureho wiga amahoro. Imana yacu ni ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Kubyukuri kajya kazi ukora uri kuragakora wewe wamanutse ugomba amafaranga, ariko sho bujana ari karaguhemba, ariko nyoko bujana karaguheranira. Kubera iki? Akwibangira mu byawe kandi ari iby'Imana yakuvuzeho. Icyatumye Imana igukura ruguru nuko yari gufiseho umugambi. Reka rero Imana, haleluya, Imana icinzira aho zitari ube mukaza amahoro kuko Imana yakavuzeho. Haleluya. Bibaye na ngombwa ikwimure igukuraho igutereke mu kazi kakubereye Imana yakuvuzeho. Imana yacu ni ishimwe cyane. Haleluya. Imana yacu ntabwibesha. Imana yacu ntabwibesha. Ndagomba buri kintu cyose Imana yakuvuzeho uhereye uyu munsi, uhereye uyu munsi uze gusenga isengesho rivuga ngo Mana ndagomba unyinjize mu cyo wamvuzeho. Ndagomba unyinjize mu cyo wamvuzeho. Haleluya. Turasa gasuzuguro k'abadayimoni, turasa gasuzuguro k'abarozi bagiye gufata ibyacu babyicaraho, bagiye gufata ibyacu barabidandarisha. Erega umva, hari urugo rwawe bicayemwo abarozi baragwicayeko, ariko Imana yararuvuze turagomba ibyo biveho. Winjire mu rugo rwawe, winjire mu rugo rwawe. Haleluya. 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 Uza amafaranga Imana yagusezerane ariko utarakorako, uzi kubaho wifuza ni amen. None ndababaze none mbura igihumbi cyo kuriha nta mahera yarahari. Amen. Oya, amahera yarahari cyane yarahari. Yarahari. Ari kibatse nkaba mu nzu mpanze. Amen. Iyo nzu ngongera nkapanga, amwe baza kunyishuza n'igihumbi nkakibura, ariko hari ahantu Imana amen yabitse ikibanza cy'iwanje kirimo n'inzu yiwanje, kirimo n'inzu nzopangisha, hariho ni paraseri irenga ko byari bihishe. Haleluya. Bivuze ngo hari byari byicaye mu byanje, bivuze ngo hari byari byarazibiye ibyanje. None nawe byazibiye ibyawe, ibyo bikugweho ubone kwinjira mu byawe. Amen. Amen. Dutegerezwa kuba mu byacu. Nimba twarizeye Yesu nk'umwami n'umukiza akadusezeranira kubaha amahoro, turinjira mu byacu tubibaneho amahoro mu izina rya Yesu.
ntabwo n'Imana yo dusezeranira urugo ikavuga ngo uzorubana amahoro, ikavuga ngo urubyaro ruzomererwa neza, ikazovuga oya uzosome muri Zaburi ya 28 niko havuga ngo urubyaro rwawe ngo abana bawe ngo bazokikiza ameza yawe ngo bambere haleluya. Ariko ukajusanga uyu munsi abantu ufise ni ndara ni mbobo ntibafatika kandi abatari b'Imana yavuze. Kubera iki? Abarozi bariko barabakoresha ibyo bashaka. Amen. Abo turabahakanye, dukeneye ab'Imana yatuvuzeho. Dukeneye abo Imana yatuvuzeho. Ikintu cyose Imana yakuvuzeho uyu munsi ucakire mu izina rya Yesu. Uyu munsi ucakire mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana yacu ntabwo ibesha kandi ntabwo izigera ibesha kandi nta n'ubwihemuka. Amen. Amen. Kuko ntibasha guhemuka. Imana yacu nishimwe cyane. Imana ibwira Kuro, amen, ngo ndaguhaye ubutunzi buhishe mu mwiza. Haleluya. Aho Kuro ntiyari bwigera navuka. Amen. Kugira Kuro avuke hari hasigaye imyaka 140 kugira Kuro avuke. Ariko Imana ivuga ngo uwo ndobanuje amavuta ngo ari we Kuro. Amen. Amen. Ndamuhaye ubutunzi buhishe mu mwiza ngo nkenyuruje abami ngo kugira ndamukenyeze. Haleluya. Ngo nibihindizo nzobimenagura kugira Kuro abe mu mugisha wanjye ngo kandi n'amahanga azobimenya ko ari jewe namutoranije. Haleluya, haleluya, haleluya. Erega bigiye kumenyekana ko ari Imana yaguhaye umugisha. Erega bigiye kugaragara ko ari Imana yakuvuzeho. Erega mu babanyi bazobimenya ko hari Imana wakoreye. Amen. Bizogaragara ko ari Imana wakoreye utakoreye bayandi. Na wakoreye Imana yigeze akogwa n'isoni, nawe bizogaragara ko ari Imana yaguhamagariye muri repentance musaga. Amen. Birakenewe ko abantu b'Imana batandukana n'abatarabi Imana. Amen. Amen. Mwebwe gusa. Amen. Mwitandukanye nico batandukanya n'Imana. Ibisigaye murindirire kwisi. Haleluya. Murindire isezerano mwihanganye. Murindire isezerano musenga Imana. Murindire isezerano Imana yabavuzeho muri kumwe n'Imana yanyu. Ibisigaye oya ibisigaye Imana ije kubisobanura. Haleluya. Ibisigaye Imana ije kubisobanura. Amen. Imana ije kubisobanura. Nari mvuze ngo Imana ije kubisobanura. Erega nari mvuze ko Imana ije kubisobanura. Haleluya. Haleluya. Imana ije gusobanura ibyasobanganye kuko niyo izi bibereye ku mwana w'umuntu ikabimugezaho. Amen. Baragerageje bihagije ariko kuba warihanganye nawe ugiye kuba mu byiza by'Imana. Wewe icyo wasabwa waragikoze nuko wihanganiye bikugerageza kandi ngo abihanganire bibagerageza ngo abone bo bazohabwa igitsibo cyo kugororoka. Haleluya. Haleluya. Nawe rero witegeneza y'Imana ko wihanganiye bikugerageza kandi birahari n'ibyinshi kandi bigiye kugaragara. Imana yacu nishimwe cyane ku by'ukuri. Amen. Nari nakuzana ijambo rivuga ngo Imana yacu ntibesha. Icyo yakubuzeho igiye kugikora. Ndagomba haguruke ku maguru yawe abiri. Amen. Ndagomba haguruke ku maguru yawe abiri usenge mu isengesho ryawe ubwira Imana uti Mana icyo wambuzeho. Haleluya. Icyo wambuzeho cyose ndagomba umpuze naco. Amen. Tindagomba umpuze naco dukure mu nzira. Amen. Dukure mu nzira ibyitambitse mu migambi yacu. Amen. Amen. Erega bisaba ko tuburana ibyacu. Amen. Ibyacu turabirekerama. Ibyacu dutegerezwa kubirekipera. Haleluya. Bive mu biganza bibi ariko bize mu biganza byacu.
haleluya. Umuririmbyi umwe niwe yabivuze neza ngo bashaka kuvuga ngo ikinyaga chorus karavuga ngo turaburana impambo z'abasogokuruza turamaze kumenya neza aho zari zishinze ntizishobora kurandurwa natwe turorera, haleluya. Turabiburana ibyacu ntibishobora kunyagwa turorera, ibyo turabigaruza mu izina rya Yesu, ibyo biragaruka mu izina rya Yesu, amen amen. Ku by'ukuri bitegerezwa kugaruka, amen. Wewe gusa ushiremo imbaraga zawe, wewe ushiremo umuhate wawe, wewe ukomeze ukwihangana kwawe, ibyawe bitegerezwa kugaruka kandi urabibamo. Imana itegerezwa kuguhuza nabyo hamubibemo, amen, haleluya.